Il faut continuer pour la prochaine. Ucarain
nimurabana. Nimurabana mu mahanuki. Wajeru na mahabrem. Ubu yanjye no kurondera jewe na ukora umupira aho bunde kurabiza communication mu kibuga kandi nimutere umupira nimutere namwe ko bari kwaratera muhani mama pass sivyo Hasi dutoto. balatera mushira umupira hasi umwe yide marke amaba muhede Abajama batora.
Mana yacu datoera uri mu ijuru turaguha icyubahiro turagukengurukiye ko ari wowe wabanye natwe kuva kare mu gatondo gushika muri ano masaha. Mwami Imana, igice cya mbere twagiye kuguhimbaza mu ngoro yawe aho twacuriwe amajambo meza. Mwami, n'ubu rero tuje hano twamaze kugira igice cya kabiri muri kino kibanza aho twidagaduye tunezerewe twese atanumwe ababaye. Turabigushimiye. None Mwami, tugusabye kugira ngo kunezerwa kwacu ubane natwe, ibikorwa byose bitekanijwe no mu masaha y'imbere uje kuturongora, maze umuntu wese yashyize hano akomeze kugumana umunezero wawe, hanyuma ukomeze kutwiyereka, umuhemu wawe abane natwe muri byose. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.
nyakubahwa gaserukiye representantga ukaba n'icegera ciwiwe n'umukunzi wa Semeya, banyakubahwa murongoye inama y'umwaka ya Kirimba, umubwiriza n'abasangiye ibikorwa, banyakubahwa bakozi b'Imana, pasiteri, namwe murongoye inama y'ukwezi ya Kamenge, banyakubahwa bapositija n'abayetija mwese mubarukije mu cyubahiro cyacu. Kuri iri genekerezo rya 12 Nyakanga mu 2021 nk'uko twari tubirindiranye igishika, ririte mu izina rya komite n'umunezero mwinshi wo kubaha ikaze muri iki kibanza ko turahimbariza uyu munsi mukuru wo kwiginana no kwakira abashasha mu mugwi ndetse no gukereza abarangije amashuri mu ntego zitandukanye za kaminuza. Ndabahaye ikaze by'ukuri mwumve musanze ahanini muri Semeya, tubanezerewe kubakira, munezerwe natwe. Ni umunsi udasanzwe kuri Semeya kuko ni umunsi dukorana tubera ubuhinga bitandukanye, hariho abanyagihugu, hariho abari mu bikorwa bitandukanye, tugaheza tugahurira hamwe muri ubwo buryo bwo kwiginana dufite umunezero mwinshi n'igishika cyinshi kuko rimwe na rimwe hari aho tuba dukunguranye. Uyu ni umunsi wamuba uko umwaka utashe, kuko nk'uko twabivuze ni kwakira abashasha no gukeza abarangije amashuri ku ngero zitandukanye. Nayo mpamvu uko umwaka utashe twaba dufise bashasha twakira kandi twafise n'abashasha dukeza bagiye mu buzima bw'inyuma y'ishuri. Uyu munsi kandi usanzwe kubera ko n'akaryo keza tuba turose ko kwibukanya kahise k'umugwi, twerekane n'ibikorwa by'umugwi ndetse twibukanye n'amahangiro makuru makuru y'umuhari y'umugwi wacu yatumye umugwi wacu ubaho. Nk'uko twababwiye, ni umugwi ubikiyemo abanyeshuri biga amakaminuza n'abarangije amakaminuza bose bo mu ishengero ry'abagenzi mu Burundi, aho inama z'umwaka zibiri dukorera hamwe tukagira umugwi umwe. Sinogenda rero ngorenge kw'imbere niyukije amahangiro makuru makuru dufise mu mugwi, twisura icyo twifuza gushika, icyatumye mu kubaho n'ibibwirizwa tuturanga. Ayo mahangiro rero bwa mbere ni kwegeranya, gukurikirana, kwigisha no guhamagarira abanyamugwi kubaho ubuzima buhindutse. Ni guhamagarira kandi abanyamugwi kubaho ubuzima bw'ubwizigirwa dukurikiye akarorero ka Yesu Kristo. Hariho kandi kurongorera abantu kubona urukundo n'imbabazi z'Imana muri Kristo biciye mu ivugabutumwa. Hariho kandi gushyira hamwe ingufu mu gukurikirana, gukuza no gutera intege urwaruka rw'abanyeshuri bakomoka mu ishengero ry'ivugabutumwa ry'abagenzi mu Burundi. Hariho kandi no kwiyumvira no gukorera hamwe imigambi yo gushyigikirana no kwiteza imbere. Ibi ntidushobora kubikora tudashobojwe n'Imana, ariko kandi tukaguma twitwararika icivugo nyamukuru tugenderako kidusaba kuba abizigirwa n'inyangamugayo mu byo turimo byose n'aho turi hose. Bivuga un étudiant post-étudiant inter, c'est programme physique, spirituel, moral et intellectuel. Kandi tukaba dushima Imana ko idahengeshanya gutera iteka abanyamugwi, haba mu ishengero haba no mu gihugu, kuko twagiye tubona abakomoka mu mugwi barimo barakora ibikorwa aha n'ahandi mu ishengero ry'abagenzi ndetse no mu gihugu. Ibyo turabyishimira ko turafise abatari bake bakorera leta kandi bagakorera leta ku buzi bwo hejuru, ku rwego rwo hejuru, abo twita abakoresha.
harimo n'umushikiranganji mu ntumbero kandi yo gushigikira ico civugo twokibukanya ko dufise intumbero yo kumenya ukuri no kugendera mu kuri twisunze ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba c'umunani uhereye ku murongo wa 32 tukageza uhereye ku murongo wa 31 tukageza ku murongo wa 32 aho bitwibutsa yuko tuzomenya ukuri maze uko kuri gaca kuduha kwidegemvya dufatikanije n'uko bizigirwa kw'igihugu bagashingwa amabanga abanyamugwi ni naho hashaba ikibuga ciza co kwerekana ubwo bwizigirwa n'ubushobozi abakomoka muri uwo mugwi bafise kandi duhegeshanya bibona ko batera bizigirwa no mu bindi byumvikana yuko ibikorwa byabo byiza ku kijyanye no kwiga ukuri no kumenya ukuri turafise umuco n'umugenzo wo kwiga ivyanditswe vyera na cane cane mu myanya y'amasengesho yo gukesha ya nijoro ayo tugira biyedo piyera ayo nayo tukama tuyakora rimwe mu kwezi tukayakorera ku nama y'ukwezi yo mu Kamenge aho dusanzwe dukoranira rero niho dushobora kuronka akaryo keza ko kwiga mu buryo bwagutse kandi turashimira abanyamugwi bazitaba tugashimira n'abigisha bahora baza kutwigisha abo mu mugwi n'abandi bo mw'ishengero byari bibereye byinshi turabashimiye cyane rwose abatsinzwe n'abatsinzwe Imana iraheza kuko mwakoresheje ibihugu byinshi cyane mu buryo bugaragara kandi twibutsa ko yari namasha kuturu n'inyuma imbere yabo twageze gukora n'ibindi rero turakeje mwese mwagiye mu kibuga mukatwereka urukino rwiza kandi rujya tukaryoherwa ikindi noshima kandi cyane rwose ndashimiye abo dufashanyije kurongora uyu mugwi reka mbere n'abasabe bashike hano abari muri komite abari hafi mwese mubanguka mugashika hano kuko nabo ibikorwa byabo biragaragara ni ibiriko birakorwa kandi nabo barafata imyanya ibereye irenga kuyo babwirizwa gukora tukiga kuvyo umugwi w'ubutungane n'ivyo twokora abari hano hafi bose bashike turi icumi jewe ndije nabagariye umugwi uyu araza n'icegera uyu n'umusekreteri uyu ni visi wa sekreteri uyu uko bakurikirana bakora muri departement ya Kohara abandi ntibari hagufi bari muri ibi bikorwa bariko barakora no bikorwa rero nabo nabashimiye cyane rwose kuko baraba hafi bishoboka ko uyu mugwi jewe nawubayemo imyaka itari myinshi kuko umugwi w'uwo tumaze imyaka y'ikirarenga 10 yegereza 20 rero ndashobora kutawumenya mu buryo bwimbitse ariko abaturafashanya tukicara tugashobora gutunganya ibikorwa bigaragara uyu ashitse niwe ajejwe ubutunzi mu mugwi n'umwigeme uyu wundi n'umuhanuzi n'uyoboye komisiyo ari hariya ubuhinga bw'ivyuma nawe n'umuhanuzi ubundi umwe mu bahanuzi arimo aho yagiye kuvuga ubutumwa n'aya masaha arashobora kugushikira umwanya n'ubundi rero muri kubashimira kandi hari umwe muri twebwe twavuze yuko hariho abiga hariho n'abarangiza mugabo kandi muri twebwe ubukoze 10 umwe yarose akazi kamusaba gukorera ruguru aho yatumenyesheje kandi arabivuga aranabisaba ko kubera ko ibikorwa vyiwe bisaba kwama abikurikirana mu akarenga rimwe
avuga yuko atashoboye kubikurikirana ku ngo z'umwanya kuko ariko arakorera ruguru. Ni muganga Shishahani Marie Salome. Uyu yarasaze yuko mu mabanga y'ibintu twoshobora kubashira ubundi muntu babandanya bakorana n'uyu musore Dive kugira ibikorwa vya Buhari bibandanye bigenda neza. Niya demusiyoni ntiyabitaye nuko yafatiriwe n'amabanga n'ibikorwa bituma atokurikirana neza ibikorwa cy'ibintu, kandi ico ni kimwe muri gabiyirwa tubwiza kuranga tugakora ibishoboka mu mwanya bishoboka. Rero niho cangira ko twarabikoze abizi naho nagomba ce ndabereka Uburundi agiye kubandaniriza aho yagejeje ibikorwa afatikanije n'umusore Dive. Reka ndamusabe Madame Faida niwe agiye gufashanya na Dive mu bikorwa bya Buhari, kandi tugashimira cyane rwose karibu muri komite. Tugashimira cyane rwose uyu muganga Marie Salome yarakoze mu buryo bwinshi, arakoresha ingufu nyinshi, arakoresha imyanya myinshi kugira ngo kuri Buhari igere ku rugero turiko uyu munsi. Turamushimira cyane rwose, yaritanze. Nabonye na masanamu amwe yatweretse ivyakahise k'ubu naho tugeze uyu munsi. Twibagira igikorwa cy'ukuri cy'abatubanzirije, ariko kandi n'uyu nawe turamushimiye cyane rwose. Igihe uza gutanga n'Ubujumbura uriko urakorera hariya ruguru, bazopfa muzirikana umugwi zidushimire nawe, kandi turazi yuko tuzopfa batubonana mu bindi bikorwa. Turakwifurije ibikorwa vyiza no kugira ikiganza ciza. Atubwira aho akorera kugira abayiruguru baze baramuvugisha. Yesu ashimwe. Nkorera aho bita ku Musamu biguriro bita Misu Home Center. Ni muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwanga. Reka tumushimire cyane rwose, abanyamaguru gufashe gukoma amashyi dushima yarakoze ibikorwa bikomeye cyane muri Buhari tuzovyibagira, kandi tunabwirije inyuma ibikorwa vya Buhari. Igihe cyose tuzoshika tuzofashanya nk'abaturongoye. Nuko kurangiza kandi reka dushimire mu buryo bwagutse. Jewe kuba n'umurongozi uyu munsi ndafise abankanguriye, ariho uko Simeya yatanguye, ariho n'uko imeze uyu munsi. Yesu ashimwe. Turakenguriye umurongozi wa kino gihe aduhaye akaryo ko kutwerekana kugira ngo mubone abatari batuzi abaciye kuri runo rwego ngo kurongora aba bantu banashyize hejuru bagashyira muri kaminuza. Igihugu cyacu c'Uburundi igihugu kidafise abantu bize benshi, umuntu agira ubakorero agashyira muri kaminuza, hama ukacugira ubuntu bwo kurongora abo bantu ni iteka ridasanzwe. Rero turabashimiye cyane ko tubagiriye, kandi turabatera intege. Ikindi mu barongozi batangiye ubwa mbere kurongora no mu mugwi, ivyo twari tuganira nabo twari ku rugero rumwe, bavuga ati twega uyu mugwi afise kazoza kahe, atariho tukiri twaramaze kurengana mu buryo bw'ubuzima tutekera abanyeshuri. Ariko ndashima Imana ko yabitunganije, ugasanga turiko turongorana hagati yacu. Ivyo vyarakomeje cyane, kandi ugasanga n'abanyuma bagiye bavyiyumvamo barabandanya cyane igikorwa twari twatanguye.
Imana yarakoze cyane tuyikomera amashimari. Hanyuma sinogenda ntakumye akagohe abarongozi b'ishengero. Twari twicaranye na Odifasi hajya arambwira ati burya ntarabona yuko Sendera yamaze kuba urwego rukomeye mu ishyaka ry'abagenzi. Uravye aba bantu bose bicaye hano, imitwe yicaye hano bize kaminuza, ni kazoza gakomeye cyane mu ishengero. Rero abarongozi barabigene badukoresha ingene batwoganiza kugira ngo tuzane umuganda uboneka mu ishengero ry'abagenzi. Murakoze. Murakoze cyane tubishimiye. Aba nyame bavuga ngo agashitsi ka kera kavumika umuriro. Turazirikana ibikorwa mwakoze kandi Imana ishishikare kubibahereye. Amajambo yoba menshi ariko kandi ko dufise ibindi biyago vy'aba n'abandi twifuza ko tutotakaza umwanya cyane. Ndabashimiye mwese mwitavye bino birori, mwitavye bino bikorwa. Ndazi vyarasavye ingufu nyinshi kugira ngo bishike kuri uru rwego biri. Ndabashimiye cyane rwose, nongera nshimira inama y'ukwezi ya Kamenge. Ndabisubiyemo, niho dukorera, niho bazi intege zacu, niho bazi n'ubushobozi bwacu. Turabashimira rero cyane rwose n'uburongozi bw'ishengero kuva hasi kugera hejuru. Turabizirikana kandi natwe intumbero yacu niyo kuba bizigirwa muri byose aho turi hose. Tuzoshishikara kubigendera kugira twange ivyamwa vyiza ishengero n'igihugu. Turazi ko muza kuvyarira vyinshi. Mwese ndabifurije kuroranirwa no kugira ibihe vyiza mwa kino kibanza. Murakoze, Imana ibahezagire. imisoro yapfushe udakandi turarutahura imitima yapfushe irabaye muradutunga gutsinda gushikira bose. Murakoze cyane kuno mwanya. Muvuga nti muri Semera
ibintu byaba ari bishasha ku mwaka ku mwaka. Je nitiye muri semeya muri 2003 kandi ico gihe siporo yari ishushe, ibuka ko twiruka tuja ikiriri, ubu sinzi imisoro hariko yo kwiruka gushika ikiriri. Twabakoreye nashaka baduhokanize twe tugende kugira ngo naho nyene erega naho nyene twoca tugira natation tukagira abagabo n'abasore tukarara zikoga n'abagore n'abigeme tukarara zikoga usi vyabindi amazi yarahindutse wariho jibu. Rero muri semeya muvugana ko ari umugwi mwiza cyane kuko usanga hariho abantu batandukanye kandi abantu batandukanye bakora ibintu bitandukanye kandi biga ibintu bitandukanye. Rero kubw'ibyo muvuga ni ishengero rirahiwe cyane, rirahiriwe cyane ubu dufite abantu nk'aba n'abandi bataje bibayiteka kandi bigaterwa hose. Rero jewe n'umudamu ndabinezererwa kuba muri semeya, nkahamagarira n'abandi bagabo batazanye abagore babo kugira ikindi gihe baze babazane, kuko mu masemerera amazi si yayandi ubu byarahindutse. Rero vyoduha umwete, vyoduha umunezero mu gihe twabona umuntu wese ari ngaha w'umugabo ari kumwe n'igufa ryiwe, kandi ivyo bituma n'abantu bamenyana cyane. Kuba hamwe n'abantu bituma abantu bamenyana cyane. Rero kuvuga ni muri semeya ibintu ni cyiza cyane, ejo ni heza. Amen. Ejo ni heza ko dufite kazoza keza mbere y'abarongozi b'ishengero kugira n'umunsi bazobabona ati bajya ni babandi bakira mu ishengero. Rero kugira tunyarutse reka sabe abantu bashasha bose tugira twakira uyu munsi bariyizi, abantu bashasha bose tugira twakira uyu munsi tubasabe begere ngaha kugira ngo tubakire ku mugaragaro. Reka ndabasabe bagire baze n'ubunyarutsi banyaruke kugira ngo ducunguze umwanya umwe. Banyaruke cyane umwanya urimo uragenda, banyaruke. Iko banyakubahwa abantu bose tugira twakire ku mugaragaro bagomba kwinjira muri uyu mugwi wa semeya. Murabona ko ari benshi. Nibuka muri igihe twe batwakira muri 2012 batwakiriye turi abantu batandatu. Ubwo murabona abantu batubwire baba bangana abari benshi. Muri aba harimwo abakorera ngaho i Bujumbura na cyane cyane ku nama y'ukwezi ya Kamenge, abandi bakorera ku nama y'ukwezi ya Rohero no ku nama y'ukwezi ya Kanyosha. Ubwa muri aba nyene turafise igisata cya semeya guguruye gikorera Ingozi. Harimo abanyengozi, reka sabe abanyengozi badupepeye abakorera mu gisata cy'Ingozi, abarimo twabiriye n'Ingozi bari kuba benshi mugabo urabona ko urugendo ari rurerure. Rero twari tubaho umwanya bakidodora ariko mbona umwanya uriko uratureka, ariko
reka dukoresha umwanya bavuga izina gusa n'inama y'ukwezi bagiye gukorerako n'ibisata biga kugira tuyanuze. Sashe tubabayisenze sipari kurije mugaga isata cy'abandi asiras amandashimwe no munsi ugasanzwe kurije kubona igiye umuntu ibintu by'agaciro amandashimwe Imana rwose yego ndibasaniye nkabamba inama y'umwaka yakeneye Nikwaya Nebeniste Ikamili Université Ngozi Gisata cha Gestion Economique Mu nama y'amezi atatu ya cyagura mukuru kubera ingozi y'ibikorwa by'ishure nkakorera inama y'ukwezi ya Manishimwe Nicolas Jean Paul korera mu nama y'ukwezi ya Ruhero sanzwe niga muri Pirate muri Kiswahili Nationality. Yesu nashimye yitwa Olive Nshimirimana nama y'amezi atatu ya Kabuguti umushasha muno mukwi mani kabetse. Yesu ashimwe Niyamugati Ariga Bije akorera inama y'ukwezi ya Yakoze Claudine naniga muri campus zokarira muri Petite Kamere abaye interese nabo bite yakoze neza Manishimwe Tumasina Nifundahumura Angelica Emezi mu gisata cy'ikirundi n'Igiswahili abasaza muri abo nama y'ukwezi ya Kamenge. Nitwa Deoni Kumaro nkaba niga kuri Institut Universitaire Centrale d'Afrique mu gisata cya Assistance Sociale et Développement nkaba mva ku nama y'ukwezi ya Kabuguti kubera ibikorwa by'ishuri n'ibintu bisanzwe ndangururiro mu bikorwa by'Imana n'abiranguka mu Kamenge muri Kohara Sayini. Yesu ashimwe izina nitwa Nibyo Blackas kuva ku nama y'ukwezi ya Kenya sengera mu Kamenge yarahejeje iyi informatique. Yesu ashimwe nitwa Irakubanadesi abasaza muri Liga Universitaire Tanganyika Informatique et Finance Service. Yesu ashimwe nitwa Damina Noel mu bikorwa by'Imana twegize Ngozi hajya kunuye niga kuri Université de Ngozi nitwa Imana Mashimwe izina ni Donashe niga kaminuza y'Uburundi mu gisata cy'amategeko mu mwaka wa gatatu mva ku nama y'ukwezi ya Bengera inama y'amezi atatu ya Mutaro gusaba hejuru. Yakoze Mabeli niga kuri kaminuza y'Uburundi muri departement y'Amezi mu nama y'ukwezi nitwa Brienne murakoze cyane. Aba rero twakiriye uyu mwaka nogenda n'abagiye ko twatera iteka uyu mwaka abagiye kurungura yagize n'abaroboye SGE tubakiriye uyu mwaka. Reka baduramutse mu izina rya Yesu bakirize kugira ngo bashobore kuturamutsa. Aba babiri uyu ni warongoye SGE kwibuka, uyu nawe warongoye
igeze kuririmba. Rero turabishimira Imana ko babona ko ari umugwi dukwiye gukorera, bakwiye gukorera. Hama kugira turangize kino gice ngo tuje dusaba Jean Paul abazerukire avuga ijambo ku giti no azerukira aba bose kugira ngo tuje turangize umwanya. Murakoze. Manashimwe izina ry'abagenzi bose turi kumwe, turashimiye Imana cyane yabitwemereye ikadufasha gushobora kuza muri uno mugwi wa Semeya, aho biboneka yuko hariho abandi baciye kuri kaminuza cyangwa bari kuri kaminuza bitakunze ko bashobora kuba muri rero byatunezeye cyane ingene mwatwakiriye, bakaba mutwakiriye ndetse n'indongozi z'ishengero uhereye ku rwego hejuru rwa presentation legal ndetse no mu bwiza bwose, haba mu nama y'umwaka ya kwibuka ndetse n'iya kibimba, biratunezeye cyane. Hanyuma twizera yuko tuzobandanya dufashanya dukorana neza, kandi icyo twizeye tunabemereye yuko tuzobagambukira mu bintu byose bizotuma yuko dufashanya. Yesu n'abahezeye cyane. Murakoze cyane. Reka rero dusubire mu rubanza. Abagabo n'abagore badufashije guhamagara Hussein imisoro gusabe basabye ko n'abafasha babo bashaka kubashyigikira mu gutera umuhigo na cyane cyane nabone babashyigikiye mu kubakomera amashyi rero bafite n'aho imbere bose yego cyatuze abadamu bagaruke bakoze barashima sinari kuba cyane bazikomeye kuva abakera batubwira ati kuguma mu rugo kuguma mu rugo n'akana y'akampani yagomba mu rugo kuya niya urabona yuko imbere y'ijisho abadamu beza abanyira bashima n'ibirungo turanezerewe kubona ibirori byiza nk'ibi byateguwe na mwebwe abanyeshure musanzwe muri za kaminuza n'abandi barangije. Tunezerewe kubana namwe kandi turabashimiye yuko mwaba mudutumira, nubwo mwumvire tutahora tubitaba kubera ibikorwa byinshi, kuko uwamuzazaniza uno munsi tuba twumbuye ko batwitabye.
ariko ntitwareka kuza kubera yuko tutabakunda cyane tutabashyigikiye kubera turabona ibikorwa byanyu. Rero kuri twashaka tubamenyeshe yuko tubashyigikiye, tunezererwa n'ibikorwa mukora mu ishengero ry'Imana. Rero ubwanje ninjye mu ishengero ry'abagenzi mu mwaka wa 1994, ariko icyo gihe nta bantu b'abanyeshure muba cyane barahejeje amashuri babona cyane mu bikorwa by'Imana. Rero uno munsi kubona tubabona n'umunezero mwinshi kubera hajya mu Kamenge muradufasha byinshi nk'uko mwamaze kubivuga, musigaye muririmba neza cyane. Ubwa mbere wamenga ntabyo ikindi ni uko muradufasha cyane mu bikorwa bitandukanye mu kwigisha abana n'urwaruka n'amasengesho mugira rimwe mu kwezi, birimo mu bintu bikomeza cyane ishengero. Kubona rero muyakorera hajya mu Kamenge twe biratunezereza kuko turazi ko amakore isengesho naho kandi muba muriko muriga, turazi yuko natwe bidufasha kandi namwe muriyuzuza kugira ngo mugere ku rundi rwego. Babonye abantu usanga bari muri semeya benshi bagize mariage baraba hajya nyene indani. Rero ibindi navyo biri mu bintu bikomeza ishengero ry'Imana. Rero uwo mugambi mubandanye kugira ngo habeho stabilite, abakobwa bacu se turabona baza baragenda iyo tutazi. Rero Imana ishishikare kubahezagira no kubakomeza. Turanezerewe kubwa kino cyicaro, twabonye ko mwagize byinshi tutabaye no kubera amanama, ariko twashaka no kubashimira by'ukuri kubera mwatugaburiye mwongera kandi muraduha n'abavana mugabo. Rero twashaka tubabwire twaryohewe, hariho abakobwa bakaye inyama kavuye ihuma gato, izo zindi nyama mwabize muzizane tuzirye. Hanyuma kandi n'abavana nako nyene kavuye ibunyongera niba kahari mukazane dushishikare tunezererwa hamwe. Imana ibahezagire cyane. Ngomba mu majambo make ngurukira Imana mu kuyisemera igihe watangura warabona mwaka w'2001 namaze kuva muri kaminuza, kandi narongoye umuhari CGE ukirimo abanyeshuri muri kaminuza n'abo mu mashuri yisumbuye. Baramenyesha yuko muri iyo myaka ufasha abanyeshuri muri kaminuza n'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye, ihe utangura kuja muri muhari za 87 gushika washaka za 99 burya bose bateranije kaminuza n'amashuri yisumbuye, burya nta bantu 30 bari kurongo. Rero kubona umunsi abari mu makaminuza mungana kuka turategura Imana ikamufashe dukomeye Imana amashyi. Ibitunga ibigero by'abagenzi n'abakenzi rero umwe muri bakuru banyu babareye izuba, kandi natwe twakoranye abari bakoreye izuba naho batari benshi, turagitegura cyane. Inkuru igira kabiri yuko abanyeshuri bo mu kaminuza mu bagenzi muri iyo myaka bakizwa, kuko n'iya gihe muri iyo myaka abayobozi b'ishengero bavuga yuko abanyeshuri badakizwa, kandi abagabo bamwe bari batoboye barongoye umugwi w'abanyeshuri mu Burundi usanga bakorana ingorane baje bahuye. Ivyo ntibyabaye. None rero ivyo ndabitegura Imana nk'umupastori Imana n'ishuri cyane. Ndabatera imbere rero mubandaye muja imbere, mubandaye gukorera Imana muri kazoza, muri kuru k'ishengero, kandi muri kazoza k'ishengero nagomba kuvuga amaya make. Imana ibahezagire. Imana ishimwe. Semeya bagomba kubaheza kuri uyu munsi mwiza, kubera yuko
bibaye byiza cyane na cyane cyane ibyabaye byose ibyo twiboneye n'amaso byari byiza ariko kandi baba mwebwe mubimaze mu minsi cyane aba bagiye kuri uyu munsi nk'uko babivuze imbere ni heza hanyuma ku ruhande rwanjye icyo navuga ni uko uburundi ni bande ni twese kandi mwebwe muri kugaruka bifise ingufu mushobora gukora byinshi kuvuga yuko ishengero ry'abagenzi bibuze kubyinjira cyane cyane byo mu ruhande rw'abatumwa nk'umuntu yishe wiserera mu myaka y'ibihumbi bibiri maze na rimwe akaba aguma ubutumwa bwiza reka natangure ashira abandi nawe